Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wewe hoteze amatwi BBC Gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 z'ukwa gatandatu. Guverinoma y'Ubwongereza yavuze ko izareba n'ubwitonzi icyemezo cy'urukiko cyabujije itsinda rya mbere ry'abimukira basaba ubuhungiro kujyanwa mu Rwanda mu ijoro ryakeye, ariko ngo ntibizayibuza gushyira mu bikorwa gahunda yayo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazindukiye imyigaragambyo mu bice bitandukanye by'igihugu yamagana u Rwanda barushinja gufasha inyeshyamba za M23, ibirego u Rwanda ruhakana. Mu Rwanda kandi harabura iminsi 4 ngo inama ihuza ibihugu byinshi byahoze bikoronijwe n'Ubwongereza byibumbiye mu kizwi nka CHOGM itangire. Imirimo y'ubwubatsi no kurimbisha umurwa mukuru irarimbanyije. Twebwe abayede ntabwo tuba dusobanukiwe ibyari byo tubona turi mu kazi, ntabwo tuba tuzi iby'abayobozi bacu baba bari guteganya nimba haba harangiye cyangwa hatarangiye. Turi kwitegura ngo izabe dukeye, imihanda imeze neza, ahantu hose hameze neza. Mu kiganiro cy'abagore kuri uyu wa gatatu turaganira na Tereze niyo nkuru w'imyaka 24 washoboye kumenera mu rubuga rw'umwuga wiganjemo abagabo. Ubu baje nkora ibitanda ariko n'ibindi byose ndabikora, haba utubati, haba meza, haba ziriya ntebe zo muri salo z'amadiva, yaba saramanje, byose ndabikora. Urumva n'ibindi bitandukanye akora. Ni mu kiganiro cy'abagore. Ibi biganiro biwe na Jacques Nitegeka. Byose n'ibindi ni mukanya nyuma yuko Mark niyo nkuru abanza kutugezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi. Umuryango wa Buraya uyu munsi araza gushikiriza integuro y'ibirego bijanye n'uko Ubwongereza bwanse bimwe biri mu masezerano y'icyo gihugu na Ireland ya ruguru yo kuva mu muryango wa Buraya. Abashikiranganji bahari itegeko ku munsi wa mbere rigamije guhindura ibiri mu masezerano impande zose zitavyumvikanye ko bijanye n'amatax, uburongozi n'urudandazwa bisanzwe biri mu masezerano agenga Ireland ya ruguru. Ayo masezerano yari yumvikanye n'impande zose, ariko abashikiranganji bavuze ko yatumye urudandazwa rutaba rukigenda neza kandi gusangira ubutegetsi muri Ireland ya ruguru zasubiye ibuti. Ni inkuru ya Jessica Parker mushikizwa na Yvette Kabatesi. Komisiyo y'Uburayi igiye gusubukura inzira y'ubutabera yari yarahagaritse umwaka ushize ijyanye n'icyemezo cy'Ubwongereza cyo gutinza igenzura ku bicuruzwa bimwe na bimwe byinjira mu majyaruguru ya Irlande biturutse mu Bwongereza. Biteganijwe kandi ko itangiza indi ntambwe ku birego by'uko Ubwongereza bwateshutse ku nshingano zabwo zo gusangiza amakuru y'ubucuruzi no gushyiraho ubugenzuzi bwo ku mipaka. Iyi ntambwe ishobora gutuma Ubwongereza bucibwa amande, ariko mu bijyanye n'ibiriho byitwa guhabwa amahirwe muri bimwe ugahanwa mu bindi, Komisiyo y'Uburayi kandi iratanga ibisobanuro birambuye ku byo yifuza mu rwego rwo koroshya igenzura. Cyakora abadiplomate baburira ko nyuma yaho mu gihe umushinga wahinduka itegeko, ibihano by'ubucuruzi bizakurikiraho. Guverinoma yo ivuga ko yifuzaga igisubizo cyumvikanyweho, ariko ko hari icyo igomba gukora kubera ko umuryango w'Uburayi wanze kongera kuganira kubikubiye muri ayo masezerano. Leta y'Ubwongereza yahagaze ku nteguro yayo yo kurungika abasaba ubuhungiro mu Rwanda bava mu Bwongereza igihe abari mu nama nshingamateka baterana amajambo akomeye. Umushikiranganje w'Ubwongereza ajeje intwaro hagati mu gihugu Priti Patel yavuze ko yababajwe cyane, yongera aranatangazwa n'ingingo yafashwe ku munota wa nyuma na sentare yubahiriza agateka kazina muntu y'umuryango wa Buraya yabujije ko indege ya mbere iguruka ku munsi wa kabiri ku mugoroba. Yagirije iyo sentare iri Strasbourg mu Faransa hamwe n'abatavuga rumwe na leta mu Bwongereza kuburizamwo ugushaka kw'abanyagihugu b'Abongereza. Ariko umugambwe utavuga rumwe na leta Labour Party wavuze ko iyo nteguro iteye isoni, iri kwiraja mu ngiro buke buke kandi ko leta iri kwirasamaza abantu. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryagabishije ko abanyagihugu basanzwe benshi bugaririjwe mu buseruko bwa Ukraine mu gisagara ca Severodonetsk ibifungurwa n'amazi byabo bisa n'ivyaheze kandi badafise n'ivyankenerwa byo kwisukura no kwivuza.
inteko z'Uburusiya zigaruriye hafi ico gisagara cose, igisagara bamaze amezi bagerageza gufata, ariko Ukraine ikavuga ko abagwanyi bayo bagifise mu minwe akarere karimo amahinguriro. Umuvugizi wa ONU yabariye BBC ko abantu harugwa mu majana bacumbikiwe ahari ihinguriro rya azote bakeneye gutabarwa byihuta. Uburusiya bwavuze ko bushobora gutanga inzira y'abari mu kaga bakavayo, ariko baja mu karere kari mu minwe y'Uburusiya, ariko gushika ubu bikaba bitariko biraba. Abashingamateka b'Umuyapani batoye itegeko rigamije kubuza abakiri bato guhimirizwa kuboneka mu mafilme y'urukozasoni. Ni inkuru ya Celia Hatton mushikizwa na Florentine Kwizera. Icigwa cakozwe na leta y'Ubuyapani muri 2020 cerekana yuko hafi ca kane c'abagore b'Abayapanikazi basabwe kuja mu buzi burimwo kumurika imideri canke kwitaho abafata ingendo z'indege. Ibi bisata bikaba bizwi yuko bifitanye isano n'urudandazwa rw'amasanamu y'ubusambanyi canke pornography. Itegeko rishasha rihari rero rifise intumbero yo gukingira ababoneka muri ayo mafilme mu kwemerera uwo ari we wese ari muri yo kandi avyifuza guhagarika amasezerano nabo baba barayagiranye muri urwo rudandazwa mu kiringo c'umwaka, bivuze yuko ireresi arimwo ishobora guhagarikwa canke igafutwa. Iryo tegeko rya pornography riri nyuma y'aho Ubuyapani bugabanirije imyaka yo gushika mu bigero yemewe n'amategeko ikaja kuri 18. Ivyo vyari vyakozwe mu ntumbero yo gutanga ubwigenge ku bakiri bato bwo kugira uruhara muri societe, ariko kandi ubwo bwigenge bwazananye n'ubushobozi bwo gusinya amasezerano y'akazi batarinze kubiherebwa uruhusha n'abavyeyi babo. Igipolisi muri Nigeria kiriko kirakora amatohozwa ku inyuruzwa ry'abantu 17 mu gisagara ca Abidjan. Inkuru inyuruzwa ryabo yaciye ku rubuga rwa Twitter ryavuze ko yari mu banyurujwe. Zahavuye bikurura ugwamo ku mbuga ngurukana bumenyi. Uwo muntu yanditse ubutumwa kuri Twitter, yandika no kuri WhatsApp avuga aho bari batumbereye, anasaba n'ubufasha mu gihe bari ko bajanwa ahantu hatazwi n'abantu bitwaje inkoho. Ubutumwa bwiwe bwakwiragijwe inshuro 40,000. Abantu barenga 2,500 nabo barungitse ubutumwa, benshi muri bo banasaba igipolisi ca Nigeria gutabara vyihuta. Abategetsi ba Nigeria baraneguwe cane kuko bananiwe kugwanya ukunyuruza abantu n'ubwicanyi bibera hirya no hino muri ico gihugu. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryagaragaje impungenge zikomeye zijanye n'iburabuzwa ry'abasangwa butaka b'Abamasayi muri Tanzania inyuma yo kugwana n'inzego zijeje umutekano mu ndwi iheze. Mu butumwa bwabo, ONU ivuga ko yababajwe cane n'amakuru yavuga ko igipolisi cyakoresheje amasasu n'ibisasu bikoroza amosozi mu karere ka Loliondo mu rwaruko bwa Tanzania. ONU ivuga ko ingingo yo guhindura ahantu hangana na kilometero kwadrati 1500 hakaba ikibanza kigenewe inyamaswa yarenze ku ngingo ya sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yo mu 2018. ONU ivuga ko ikorwa kitabaye mu muco kandi Abamasayi batagize ibiganiro na leta prudent. Bakoze Marke niyo nkuru kuri Amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera hano mu Bwongereza. Guverinoma y'iki gihugu yavuze ko izarebana ubwitonzi icyemezo cy'urukiko cyabujije itsinda rya mbere ry'abimukira basaba ubuhungiro mu Bwongereza kujyanwa mu Rwanda mu ijoro ryakeye ryo kuwa kabiri. Indege yagombaga gutwara abimukira 7 yategetswe kutaguruka igihe urukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu rwashyiraga imbarutso ku bindi bibazo by'amategeko hano London. Guverinoma ivuga ko kwirukana abimukira mu Bwongereza bizaca intege ababambutsa mu buryo bw'amagendo. Abanenga iyi gahunda ya guverinoma bakavuga ko ihenze kandi itari mu bumuntu. Inkuru mugezwaho na Jacques Nitegeka. Avugira mu nteko nshingamateko y'Ubwongereza, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Priti Patel yavuze ko leta ibi bitaciye intege kandi ko benshi mu bavanye ku rutonde rw'abagombaga kurizwa indege yerekeza mu Rwanda ku mugoroba w'ejo bazashyirwa mu yindi zakurikiraho.
yashinje urwo rukiko rufite icyicaro i Strasbourg mu Bufaransa n'abatavuga rumwe na leta y'Ubwongereza gushaka kuburizamo ugushaka kw'abaturage. Urukiko rw'Uburayi bw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntabwo rwategetse ko iyi gahunda cyangwa kwimurira abimukira ahandi binyuranyije n'amategeko. Nyamara ariko rwagize gutya rutegeka ko 3 mu bagombaga kurizwa indege ejo nijoro batagenda. Uku kutubuza kubohereza hari igihe gitandukanye bizamara. Ariko rero ntabwo tubifata nk'ibitubuza burundu kubohereza mu Rwanda. Buri wese inkiko zadutegetse ko arekurwa azambikwa akuma gatuma tumenya hari mu gihe dukomeje inzira yo kubimura. Ariko amashyaka atavuga rumwe na leta avuga ko iyi gahunda ihenze kandi ko itubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ishyaka rya Labour riri ku isonga ryatavuga rumwe na leta y'Ubwongereza ryavuze ko ari gahunda irimo akajagari kandi iteye isoni. David Lammy ashinzwe ibibazo by'ububanyi n'amahanga muri iryo shyaka. Ibi ni ukuyobya abantu bikwega amatati mu bisanzwe leta yemeye yuko yari izi neza ko azoshika ku mugambi udashoboka ataba umuntu buwurimwo kandi uzotwara amahera menshi ava mu ikori ritangwa n'Abongereza. Urukiko rw'Uburayi rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ejo nijoro rwavuze ko umugabo wo muri Iraq uzwi ku izina rya KN ubuzima bwe bwashoboraga kubangamirwa ku buryo budasubirwaho iyo indege imuhagurukana, maze rutegeka ko atagomba koherezwa mu Rwanda kugeza igihe urukiko rw'ubujurire rw'Ubwongereza ruzaba rurangije gutanga umwanzuro wuzuye ku bijyanye no kumenya niba iyi gahunda ya leta y'Ubwongereza ikurikije amategeko. Ibi nabyo bikaba byitezwe mu kwezi gutaha kwa 7. Rusa nurusubira mu magambo ya minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, u Rwanda narwo rwavuze ko rutaciwe intege nuko indege yagombaga kujyanayo abimukira ba mbere itahagurutse, maze rwongeraho ko rwiyemeje gushyira mu bikorwa amasezerano rwagiranye n'Ubwongereza kuri iki kibazo. Turacyari kuri inkuru. None se bigenda gute kugira ngo inkiko z'Ubwongereza zafashe umwanzuro kuri iki kibazo kijyanye n'amasezerano u Rwanda rwagiranye n'Ubwongereza mu minsi ishize zemeze ko iyi gahunda ishobora gukomeza ahubwo igahagarikwa n'urukiko rw'uburenganzira bwa kiremwamuntu rwo mu Burayi? Ni ikibazo Mark Aban, umunyamakuru wa BBC kuri chaîne ya televiziyo BBC2, yabajije Lord Jonathan Sumption wahoze ari umucamanza ku rwego rwo hejuru mu rukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. Sentare ntizavuze ko uwo mugambi uhuye n'amategeko. Ico ni kibazo kizofatwa ko icemezo mu kwezi kw'indwi. Ico zavuze nuko ataco kononekara mu buryo ntasubirwamwo barungitswe mu Rwanda mu gihe hakirindiriwe ico cemezo co mu kwezi kw'indwi. Kuko leta y'Ubwongereza yavuze ko bogarukanwa hamwe boramuka batsinze urubanza. Ivyo ndabyumvise. Mu by'ukuri ni ukuvuga ko ibintu bizodadanuka ari uko habonetse ico cemezo co mu kwezi kw'indwi. Nuko ivyo nivyo, ariko ikibazo kihari ubu nukumenya niba kujanwa mu Rwanda vyoba birahagaritswe mu gihe hakirindiriwe ico cemezo. Sentare 3 zitandukanye z'Ubwongereza zose zavuze yuko ataco kononekara mu buryo ntasubirwamwo barungitswe mu Rwanda mu gihe hakirindiriwe ko ikibazo gifatwa ko icemezo. Ibisa n'ivyabaye nuko sentare ya Strasbourg yo yumvise cyane ibishikirizwa n'urwego rwa ONU rujejwe agateka kazina muntu kurusha uko sentare z'Ubwongereza zavyumvise. None ico cemezo nicaza gihuye n'ivyafashwe na sentare zo mu Bwongereza kikemeza ko umugambi ukomeza ko uhuye n'amategeko, ibintu bizoba birangiye kubijanye n'iyo sentare ya Strasbourg canke hari kindi ishobora gukora? Ntibitegerezwa kugenda gutyo kuko sentare ya Strasbourg ifata ivyemezo vyayo ishingiye kuca amategeko agenga uburenganzira bwa zina muntu asaba. Umushinga w'amategeko irungikwa mu Rwanda rigenderako ni itegeko ryitwa Nationality and Borders Act yemejwe mu mezi aheze. Iryo rero rirafise ivyo ritarekura mu gihe biba biteye kubiri n'uburenganzira bw'uwirukanwa. Ariko birashoboka cyane kandi biramaze gushika kenshi aho iyo sentare ya Strasbourg ifata ingingo zitandukanye niziba zafashwe n'amasentare y'Ubwongereza guca amategeko y'agateka kazina muntu avuga.
none umushikiranganje wa mbere wumvise ingene asa n'ubivuga arafise ububasha bwo kwirengagiza ivyemezo vya sentare ya Strasbourg canke guhinyanyura itegeko ku buryo bizoshirwa mu ngiro. Ibyo ni ibibazo bibiri bitandukanye. Nta bubasha afise bwo guhinyanyura itegeko ry'Ubwongereza ukundi. Ivyo ategerezwa kubironkera uruhusha rw'inama nshingamateka. Ariko gukurikiza ivyemezo mfata kibanza biba vyafashwe na sentare ya Strasbourg ni kibazo kitavugwa ko rumwe. Hariho ingingo yo mu masezerano ya Buraya isaba leta y'Ubwongereza kubahiriza ivyemezo ntabanduka biba vyafashwe na sentare ya Strasbourg. Ariko ikisi icemezo ntabanduka ni icemezo mfata kibanza. Kandi iyo ngingo yo muri ayo masezerano ya Buraya nyene ntiri muzashizwe mu mategeko y'Ubwongereza. Ikibazo kigoye kurusha ngaho nukumenya ica amategeko mpuzamakungu avuga ngaho. Ubiravye nta na hamwe avuga ko ivyemezo mfata kibanza bitegerezwa kubahirizwa. Lord Jonathan Samson wahoze ari umucamanza ku rwego rwo hejuru mu rukiko rw'ikirenga mu Bwongereza yaganiraga na Mark Urban mu kiganiro Newsnight kuri BBC 2. Iyo nkuru itugejeje ku isaa 11:45 hano i London mu Bwongereza, ni saa 12:45 i Kigali mu Rwanda ndetse ni Bujumbura mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuza Miryango urumva no kuri Kisoro FM muri Uganda cyangwa se kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Indi Prudence Ngyumva. Turacyari ku makuru yerekeye u Rwanda. Hasigaye iminsi ine gusa kugira ngo rwakire inama y'abakuru b'ibihugu byiganjemo ibyahoze bikoronijwe n'Ubwongereza. Hirya no hino mu murwa mukuru Kigali no mu nkengero zawo imirimo y'ubwubatsi no kurimbisha umujyi irarimbanyije. Gusa hariho kigaragara impungenge z'uko inama ishobora gutangira hari imirimo imwe n'imwe y'ubwubatsi itararangira. Abategetsi ariko baravuga ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo ibikorwa byihutirwa byose bizabe byuzuye imbere y'uko abashyitsi basaga 5,000 basesekara i Kigali. Aho Jean Claude Mwambutsa yarebye uko imyiteguro imeze akatwoherereza inkuru. Ibimashini bikora imihanda mu karere ka Kacyiru birasiganwa n'igihe kugira ngo imihanda mishya ndetse n'isanzwe yongerwa izabe yuzuye mbere yuko iyi nama itangira. Abakozi nabo baranyuranamo bigaragara ko bifuza gutanguranwa n'itariki y'inama. Yitegura gukora amasuku abanyarwanda kugira ngo bazaze twese dusukuye tudasebye igihugu. Sabakira nyine nkuko baje ari abashyitsi bacu. Yewe rero twebwe abayede ntabwo tuba dusobanukiwe ibyari byo tubona turi mu kazi, ntabwo tuba tuzi iby'abayobozi bacu baba bari guteganya nimba haba harangiye cyangwa hatarangiye. Turi kwitegura ngo izabe dukeye, imihanda imeze neza, ahantu hose hameze neza. Bizaba byuzuye hamwe na hamwe bizaba byuzuye. Ntabwo ari aha gusa ibikorwa by'ubwubatsi biragaragara no mu karere ka Kicukiro ahari kubakwa ikiraro ndetse n'umuhanda unyura mu kirere. Hari kandi n'ibikorwa by'ubwubatsi bw'ikiraro rutura mu gace ka Nyabugogo. Kuri ubu biragaragara ko imirimo y'ubwubatsi kuri iki kiraro ikiri kure kurangira, ariko naho abategetsi ngo bafite icyizere. Mu gihe ibikorwa byubakirwa inama abaturage barishimira ko bigiye no gukemura ikibazo cy'umubyigano w'imodoka. Muri kwa kuba wagutse uzadufasha, tuzakomeza ibikorwa byacu, n'abashyitsi nabo nibakenera kugenda bazagenda, natwe nidukenera gukora ibikorwa byacu tuzabikora ntawe ubangamiye undi. Ibikorwa byo gushyira amatara ku mihanda ndetse n'ibyapa byamamaza inama nabyo birarimbanije. Utuzu twiza twubakwa aho abagenzi bategera imodoka rusange natwo tugeze mu cyiciro cyo kudusoza. Amakuru atangwa n'abategura inama avuga ko abantu bari hagati y'5,000 na 6,000 aribo bategerejwe i Kigali. Hari bamwe mu batuye umujyi batangiye guterwa ubwoba n'uyu mubare bavuga ko ubuzima busanzwe bushobora guhagarara. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ibikorwa remezo Bwana Merari Mpabwanamaguru avuga ko byose byateguwe ngo inama izaba kandi n'ubuzima bukomeze. Aha yavugiraga kuri televiziyo y'igihugu. Nta kibazo kizaba ku baturage b'umujyi wa Kigali bashaka kuva hamwe bajya ahandi. Umuhanda uzakenerwa kuba wakoreshwa mu masaha 2 mu isaha imwe, bizajya biba byasobanuwe ku buryo byoroshye cyane kugira ngo umuntu abaje yapanga gahunda yiwe bitewe n'aho ashaka kujya, amenye umuhanda ari bukoreshe cyangwa se amenye igihe umuhanda runaka yari gukoresha uza kuba ukenewe
uri bukoreshwe kugira ngo aze kugenda nyuma y'isaha yenda. Kugeza ubu ingengo y'imari izagenda ku bikorwa byo gutegura iyi nama ntiratangazwa, cyakora ikigaragarira ijisho cyo nuko izatwara akayabo. Abategetsi bavuga ariko ko iyi nama izanagira inyungu ku baturage basanzwe bashobora kuyikuramo amafaranga. Kuri ubu amahoteli yose yamaze gutangaza ko yujuje. Hari n'amatangazo amaze iminsi acicikana asaba abahinzi b'ibitoki by'imineke kwimenyekanisha kugira ngo bazagurirwe umusaruro. Ibi kandi ni nako bimeze ku bafite amatungo yo kubaga, nabo biteguye kubona isoko ry'inyama. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamuryango, i Kigali. Rakoze Jean Claude Mwambutsa. Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko mu mijyi inyuranye y'icyo gihugu habaye imyigaragambyo yo kwamagana ibihugu bya Uganda n'u Rwanda. Abateguye iyo myigaragambyo baravuga ko bamagana ibikorwa by'ibyo bihugu, bavuga ko bihungabanya umutekano wa Kongo. Muri iyo mijyi irimo na Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru usangiye urubibi n'u Rwanda. Umwe mu bayobozi bari muri iyo myigaragambyo ni Emmanuel Muhozi, akaba ari umudepite muri iyo ntara. Navuganye nawe ntangira mubaza icyo iyo myigaragambyo yari igamije. Kwa dufite message itatu. Imessage ya mbere yari iri adresse kuri Kagame kumubwira ko turushe kandi ko abaturage mu kuruha kwabo bizagera igihe cyo nabo binjira nabo bakavuga bati dukeneye kubahwa. Imessage ya kabiri yari iranse kuri communauté internationale kugira ngo umuryango mpuzamahanga kugira ngo nabo bibuke ko turi mu muryango gumwe badutabare kuko abo duturanye batumereye nabi. Message ya gatatu yari kuri president de la République kumubwira yuko afata ibyemezo bikomeye byo kugira ngo ahesha agaciro abakongomani kuko bamaze kugayika hose. Imyigaragambyo yari yasabwe kandi yemewe n'amategeko. Abategetsi maire de la ville aza gucapa uko abantu bari bunyanho twanyuze kandi aho hari hemewe hose twanyuze nta n'ikintu na kimwe cyaje kuza kwangirika. Ariko twabonye amashusho y'abantu batera amabuye polisi y'u Rwanda bari ku mupaka, kurya mupaka. Bagomba kuba ari abaturage baho ngaho kuko ariko ntabwo imyigaragambyo yagombye kugera iyo ngiyo. Yagombye guturuka kuri entre president ikagera kuri guvernora, twava kuri guvernora tugasubira kuri LE15 tukagera Birere kuri rond-point Birere, tukava rond-point Birere tugera kuri rond-point BDG tukava tugera kuri 8e région militaire. Niko twagiye. Ubwo niba hari ibindi byabaye atari mu iyo itinéraire n'abandi batari abari bari mu myigaragambyo. None no kuvuga ntago mwigeze mugera ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Mu kibaruwa mere yanditse ntago byemerewe, niyo mpamvu tutahageze. Kuko hari n'amashusho arimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga yerekana abo banyekongo bamanura ibendera ry'u Rwanda. Abakongomani ntabwo bakwishima kuvana muri 1996 abakongomani bicwa, abagore bafatwa ku ngufu, insisiro nyinshi zarasenyutse. Abakongomani benshi bari mu nkambi mu bihugu byo hanze no mu gihugu hagati kubera ibyo bihugu u Rwanda n'Ubuganda bihora birema amagroupe armé. Abantu barashavuye kongera kandi kubakora mu gisebe ntaho bakwishima. Niyo mpamvu no kugira ngo urakontrola ibyo abaturage barakora ntaho biba byoroshe kuko abaturage igisebe bafite ni kinini cyane kandi barababaye cyane kuko. Bwana depite, kuba abantu bamanura ibendera ry'igihugu kigenga ntabwo ari ubushotoranyi bwo ku rundi rwego, ahubwo se kugira ngo uba ufite ibendera ribe mu gihugu cuhora uri kwica abaturage bacu, ahubwo si agashinyaguro. Ni ukuvuga yuko urukurira ntaho wamureba mu kanwa, urukurira ntaho wamubwira ngo riraguca ureke kurira guca. Abaturage rero ayo marira yarakwiriye kumvikana ko ari amarira. Umubano wa diplomasiya ntacumaze. Uwo ushaka kubana nawe we adashaka kubana nawe, ashaka kugira ngo aguhekure. None kumva ko bamanuye idrapo no kumubwira ati wa muntu we twarakwemye ntiwumva, waratwishe kuvana no nansizi kugeza buno, none hubwo biwawe. Umudepite Emmanuel Muhozi, umwe mu bitabiriye imyigaragambyo yamagana leta y'u Rwanda n'iya Uganda babishinja guteza umutekano muke muri Kongo. Twibutse ko abategetsi b'u Rwanda bakana ibyo birego. Noneho ijambo ndi Hivete Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Mwiriweho neza.
ahazwi nko mu gakiriro ka Gisozi ni ahantu hakorerwa imyuga myinshi itandukanye. Mu ruhande rwagenewe ibikoresho bikozwe mu mbaho, hirya no hino ukaba uhabona abagabo gusa bari muri iyo myuga. Nyamara iyo useseyemwo imbere uhasanga umwana w'umukobwa w'imyaka 24 nawe akaba akora uwo mwuga. Therese niyo nkuru atubwira uburyo yabashije kumenera muri urwo rubuga rwiganjemwe abagabo. Mu itangiriro murabanza mwumvemo urusaku rw'imashini n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kubaza. Tedi waramutse? Waramutse. Aho urakora iki? Ndi gutera kontire monta. Bivuga iki byo? No gutera kuri monta karati gafata isoso kugira ngo nushyiramo isaso ku gitanda idahirimo. Ni kakandi ko hasi isaso? Nagatangira isaso ko hasi. Hano niho dukorera ibintu byose twahize tukabishyira no ku isoko. Nyuma rero gato yo kutwakira byabaye ngombwa ko twigira hirya gato y'izo mashini kugira ngo tubashe kuganira neza na Tereza. Cyane cyane ngiye nkora ibitanda ariko n'ibindi byose ndabikora, haba utubati, haba ameza, haba ziriya ntebe zo muri salo z'amadiva, yaba saramanje, byose ndabikora. Ushobora gutangira igitanda cyangwa se intebe wowe nyine ukayikora ukabirangiza ntawe ugufashije? Guturuka nyine ku gikorwa cya mbere gikorwa umuntu agiye gukora igitanda ninjye ubikora. Hategura imbaho mba nzimezire nkasatuza ku mashini, nkaba nanabiteranya nkashyiramo ibintu byose bishoboka, nkanakirangiza nkashyiraho kontire monta na koronere nkanagifunga. Hamase nk'iki gitanda nsanze urimo gukora kigutwara iminsi ingahe kugira ngo kirangize? Ku munsi nakora ibitanda 3. Washyizeho n'utu dushushanyo mbona dutako? Byose nyine nabishyizeho umunsi umwe nabikora ibitanda 3 nkabirangiza. Ko nta nubwo biba bikaze cyane. Ntarabijyamo nabonaga ari ibintu bigoye, nkabona ntashobora no guteranya itaburete. Ariko nkibijyamo nabonye ari ibintu byoroshye cyane. Nabonye no kumbaho urebaho, ni ukuvuga ngo ubasha no gukata imbaho, nabyo urabizi? Byose ndabizi, n'imashini zose bazikoresha ndabizi. Hama ni ibintu se wize cyangwa? Narabyize muri segondere. Kuva na mbere nkiga troncome numvaga niyumvamo ibintu bya tekinike, ariko ntabwo nasabye kwiga kubaza, nasabye izindi tekinike barangije bahita bama kubaza. Byanteye ubwoba, nari nzi ko ningera ku ishuri nzahita mpindura section nkajya mu bindi, ariko nagezeyo profe aje kwigisha bwa mbere abanza kutuganiriza, atubwiye ukuntu kubaza ari byo byiza bigezweho, ngenda mbikunda gahoro gahoro, birangira mbyisanzemo. Wize bikugora se? Ntabwo byari bigoranye kwiga, ahubwo nuko wenda bamwe batumvaga nyine ukuntu umuntu w'umukobwa yakwiga kubaza, bumvaga ari ibintu by'abagabo bisaba imbaraga nyinshi, ariko njye nkibigeramo nabonye ari tekinike gusa zikora, nta mbaraga nyinshi bisaba. Wiga mu ishuri hari abakobwa mwiganaga abandi? Bari bahari, twari abakobwa 12, ariko twabikomeje turi abakobwa 2. Abandi nyine bahise babivamo bajya mu bindi bitandukanye. Umaze rero kurangiza amasomo wahise uza gukorera hano mu gakiriro ka Gisozi? Kuko ariho nari narakoreye stage mbere, naje nyine nje gushakamo akazi nyine ndakabona, ariko nawe mfite intego n'undi yo kwikorera, ariko ubu tuvugana natangiye kwikorera amaze icyumweru nikorera. Nabonye hirya no hino nditegereza, ndabona ari abagabo gusa barimo gukora ibi bintu by'imbaho, abandi badame barimo bakeya nabacuruza gusa ariko ntibabikora. Wowe ntabwo bikuvuna kuba ukorana n'abagabo muri uyu mwuga wawe wo kubaza ibikoresho bitandukanye mu mbaho? Ntacyo biba bintwaye, baranankunda bamfata nka mushiki wabo. Nyine ntabwo murana inzitizi ngo nuko wenda ndi umukobwa nkora akazi k'abagabo, izo zo nazo mura nazo. Zitizenda zindi mpura nazo nuko mbura bimwe mu bikoresho mba nkeneye, ariko mbona uko nzagenda nzamuka nzagenda ngera no ku rundi rwego, nkaba nagura imashini, nkaba nakwagura n'aho nkorera hakaba hanini. Icyizere cyo ndagifite kuko mba numva nta yindi business nakora. Therese niyo nkuru ukora umwuga wo kubaza ibikoresho bitandukanye mu mbaho. Ni hano dusoreje, muramukeho. Koze Yvette Kabatesi na Therese niyo nkuru mwaganiraga, nanjye ahubwo nshaka igitanda ndumva nzagenda nkamubwira kambariza.
niba udatangiranye natwe rero wamenya ko guverinoma y'Ubwongereza yavuze ko izarebana ubwitonzi icyemezo cy'urukiko cyabujije itsinda rya mbere ry'abimukira basaba ubuhungiro mu Bwongereza kujyanwa mu Rwanda mu ijoro ryakeye ejo hashize kuwa kabiri. Ibi biganiro ushobora kongera kubisanga kuri BBC gahuza.com. ushobora no kwasanga n'amakuru tumvise hano kuri radio mu minota 30. byari bibonye Jacques Niyitegeka twafashijwe na Michael Ligard kubanga bw'ibyo kugira ngo amajwi kugera ameze neza. Genda Prudence Ngiyumva koze gusangira umugoroba natwe.